Amahoro y'Imana bari namwe tubahaye kaze na karibu musanga ijambo ry'Imana. Ni Revera Pastor Regije muri kumuraganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'umurinda kwibutsa. Nta jambo ry'Imana rivira mu kanwa kayo ubusa ngo risige ataco rimaze. Yesu nashime cyane. Rero ndakwishimiye cyane ugiye kuntega amatwi cyo ugiye kundaba. Haleluya, umviriza nagusengeye kwego rino jambo rize kugira akamaro mu buzima bwawe. Umviriza cyo uganira teme ivuga ngo gira inyota yo kurondera Imana. Gira inyota yo kurondera Imana. Tuganira uraza kwisuzuma urabe ibintu bigize imisi ugirira inyota yuko byukuri ari iby'Imana cyane ari ubwombe bw'Imana kugira ngo ugire ivyo uhindura mu buzima bwawe. Haleluya, Yesu nashimwe. Reka dusome ari gitabo cya Zaburi 42 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza amazi, niko umutima wanje uhuzagizwa wipfuza Imana nishime cyane. Hano ni Dawudi yanditse ino message ariko aravuga ico umutima wiwe wifuza, ngo nkuko impongo ihuzagizwa yipfuza amazi yo kunywa. Impongo ni igikoko kinotegwa cyane kandi ni igikoko kiruka cyane. Urugendo gikoresha ku munsi nico gikoresha kiza kurondera amazi yo kunywa, kiriruka cyane cyifuza amazi yo kunywa. Rero Dawudi rero yari kwagiranya k'umutima wiwe wipfuza Imana. Haleluya, Yesu nashime cyane. Rero uriko wipfuza iki nshuti mukundwa? Ipfuze Imana nico ukeneye mu buzima bwawe. Umaze kuronka Imana, ibyo bibazo ufise, iyo ngorane ufise zirahera. Ikintu gikomeye cyane uno munsi isi ikeneye, isi yose muri rusange ikeneye Imana, isi ikeneye Kristo. Haleluya, no munsi w'isi hari intambara iburyo n'ubumoso. Nta kindi isi ikeneye Imana, ikeneye Kristo umwami w'amahoro. Ndakwibutsa Adamu witongo rya Edeni buga nta kindi yatakaje Imana. Amaze gukora icyaha, ubugombe bw'Imana cyangwa ijwi ry'Imana byavuye muri we, yisanga ari umuntu. Iyo umuntu ariho atamana afise, unamwe uri utamana ufise, biragoye kugira kanovera no kuryohererwa iby'Imana yaremye. Adamu amaze gukora icyaha, iby'Imana byose yaremye byaciye bimuzinukwa. Rero narivuze ngo nawe nta kintu ukeneye, urakeneye Imana. Ndakwifurije kugira inyota y'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Akira kugira inyota y'Imana, akira kugira inyota yo gusenga, akira kugira inyota yo kumva iby'Imana. Dufise tubwe cyerezo aho abantu benshi bariko inyota yo kurondera Imana, inyota yo gusenga iriko irabavamo. Ije mu gitabo cy'Yohana Yohane ibice byaho 2 umurongo wa 4 ati ngo ibuka aho wavuye ukagwa wihane usubirane urukundo nk'urwa mbere. Mbega nibiki ufitiye inyota cyane nkuko nawe ubizi? Uno munsi abantu benshi bafise inyota y'inzoga, bafise inyota y'itabi, bafise inyota y'ubusambanyi. Abantu benshi bafise inyota y'amagambo yo kumviriza amakuru atabaraba. Mudufise abantu barara ku mativi kubera imino, kubera amafilimi, bafise inyota y'udukuru runaka. Yesu nashime cyane. Rero abantu benshi rero baramaze kuzugwa n'inyota y'ibintu ataco bimaze. Yesu nashime cyane. Ndakwifurije nshuti mukundwa kugira inyota yo kurondera Imana. Urakeneye Imana mu rugo rwawe, urakeneye Imana mu kazi kawe, urakeneye Imana mu gihugu. Nta kindi cyo gufasha atari kurondera Imana. Mu gitabo cya Matayo ibice byo 3:5 havuga ngo wahiga wafise inzara n'inyota y'ibiki cyo kurondera Imana. Yesu nashimwe. Inzara n'inyota, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha inzara n'inyota zo kwirondera. Rondera Imana ngo ayita. Birabwo mu gitabo cya Yesaya ngo nimurondere Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ngo mwambaze akiri hafi. Hazogira igihe bigorana bene data. Uno munsi mwe mu Imana aracakora, ariko hazogira igihe mwe mu Imana adakora. Niyo mpamvu nagusaba nshuti mukundwa, gira inyota yo kurondera Imana, gira inyota yo gusenga. Kera warabyuka ugasenga, warabyuka misi yo mu gitondo, kera waritanga. Iyo ugiye mu nzu y'Imana ntabwo warambirwa, ariko uno munsi urarambirwa. Iyo saa sita igeze batarasura amateraniro, utabura kuraba ku isaha, ukumva n'inzara kandi kera wari utayumva. Haleluya, ndakwifurije inyota y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Burya iyo umuntu arose Imana, ikibazo cyose ufise kiraca bugufi, uko ikibazo cyose ku isi gitinya Imana. Narivuze ngo umuryango wawe ukeneye Imana, urugo rwawe rukeneye Imana,
aho mu kazi kawe nta kintu ukeneye, urakeneye Imana. Urakeneye Imana mu byo ukora, urakeneye Imana mu rugendo kugira ngo ikurongore, Imana igushigikire. Uno munsi abantu benshi ntabwo bafise Imana, ahubwo bafise ibigirwamana. Hari itandukaniro ry'Imana yo mwijuru hamwe n'ibigirwamana. No munsi abantu benshi bagenda n'ibiheko, no munsi abantu benshi bafise ibintu bizigiye, haleluya, ariko ni ngombwa ko bizigira Imana yo mwijuru. Imana niko ndavuga ni ya Mana yakurema, ya Mana rende isi n'ijuru, imaze kubirema irakurema, kanatsinda ikikurema mu ishusho yayo. Niyo Mana niko ndavuga, ni ya Mana yatanze umwana wayo Yesu Kristo, imutanga kubwanje nawe aze kugupfira. Niyo Mana niko ndavuga, niyo ifise ubuzima bwawe mu biganza bwawe, iyo yirondere. Mu gitabo c'Imigani ibice bya 8:10 baravuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi ngo abandonderana ubudahumeka nibazombona. Rero urasabira inyota yo kurondera Imana. Raba ibintu ugize imisugirira inyota, raba amarandevu ugize imisugirira inyota, usegisione ugira ibintu ukuramo, ariko kurondera Imana. Wipfuje kugira inyota n'inzara yo kurondera Imana. Dawidi yarazi yuko arose Imana azokwica Goliyati, yarazi ko arose Imana azokwica Kurondera. Yesu nashime cyane. Ndakwifurije kugira Imana mu izina rya Yesu. Urakagira Imana, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza. Niwabona Imana urwo rugamba rurarutsinda, niwabona Imana umviriza, Imana igutabare kandi Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Reka mvuge ibintu bito ukwiye kwisunga kugira ngo byo gufasha kugumana inyota y'Imana. Ibintu bike byo gufasha kwamana inzara n'inyota y'iki yo kugira Imana. Icambere ukwiye kumenya, wame wibuka ko Imana igukunda. Yesu aragukunda, Imana iragukunda, haleluya. Wame wibuka yuko Imana igukunda. Umviriza, iyo Mana tuvuga yaremeye itanga umwana we w'ikinege aza kugupfira ku giti cy'umusaraba. Icya kabiri, kwirinda guhaga canke kuzuza ubuzima bwawe ibintu atagaciro bifise. Uno munsi amakate ntwari y'abantu aramaze kuzura ibintu bitari byiza, benshi buzuye inyota y'ibitandukanye, ariko nta kanya bafise muri bo ko kwifuza Imana. Irinde amafilimu uraba, ivyo ukora, irinde kuzura ibintu bidafitiye akamaro ubugombe bw'Imana. Icya kabiri, icya gatatu, kumenya Imana no kuyikorera ukwiye kubigira intumbero mu buzima bwawe. Kumenya Imana no kuyikorera bigira intumbero, aba ari byo wifuza kumenya buri munsi, buri gitondo, buri joro. Yesu nashime cyane. No musa abantu benshi Imana basigaye barayimenyereye, bayikorera mu mwanya basigaje, baza gusenga ari umwanya basigaje, batangira abatura Imana mu mwanya mu byo bacaguye ku mamoto, ku mamodoka, bya bindi basigaye. Ariko gukorera Imana no kuyimenya ntabwo abantu bari kubabigira intumbero, bigira intumbero Imana irondere nk'uwatayikore, bizotuma Imana ikwiyereka. Yesu nashime cyane. Icya kane, gusoma ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye sinagucumureko. Soma ijambo ry'Imana. Imana ni ijambo, haleluya. Yesu nashimwe. Burya icyo wuzuye n'icuri, namba wuzuye urusaku, namba wuzuye vya bindi. Yesu yaravuze ngo ibyuzuye mu mutima nibyo bitutumba inyuma. Yesu nashimwe cyane. Rero wuzuye ijambo ry'Imana uzogira ubushobozi bwayo. Imana nikugirire neza cyane. Soma ijambo ry'Imana, nurisome nk'ibesha makuru, nubisome nka rogosi, bisome nka rema, bizotuma ubushobozi bw'iryo jambo ukuba. Icya gatanu, kumenya kubana neza n'Imana bisigura gukora ibyo Uwiteka akunda. Yesu yaravuze ngo abantu ngo banyubahisha akanwa, ngo ariko ibikorwa byabo bikamba kure. Rero kumenya Imana ni ukwitondera ibyagezwe, ukagerageza kwipfuza gushitsa iby'Imana igusaba. Icya gatandatu, kumenya abo mugendana abaribo. Yesu nashime cyane. Birabwo mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere ngo nimitandukanye n'ababi ngo mve mu nzira z'abacokora. Yesu nashime cyane. Rero abagenzi ufise benshi bagenda banunuza inyota y'Imana mu buzima bwawe. Raba abagenzi ufise usuzume, ugira guforomata, ugira gufuta. Hari abagenzi benshi bariko bagukuramo inyota y'Imana. Iyo usomye no mu gitabo cy'Abikorino ba mbere 15:3 turavuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Yesu nashime cyane. Raba abo mubana, raba abo mwirigwana, raba abo muryamana, uraba ingeso zabo ko zitari ko zigukuramo inyota y'Imana. Ntabwo uzobana na ba bandi nawe uzi ugira inyota y'Imana. Yesu nashime cyane. Suzuma abo mugendana, suzuma abo mwirigwana kugira ngo ugire inyota yo gukomeza kurondera Uwiteka. Yesu nashimwe kandi Yesu aguhe umugisha. Rero nakwipfurije mu izina rya Yesu kugira inyota yo kurondera Imana. Rondera Imana nibishoboka, Imana gukeneye. Yesu yaravuze ngo
ngo nimuze mwese abashira n'abaremerewe, haleluya, ngo mikoreze ingata yanjye itababaza, ngo munywe amazi ku buntu. Yesu aragukeneye mu izina rya Yesu Kristo, aragushaka, agutabare, akugirire neza, aragushaka kwiyereke, ahindura ubuzima bwawe. Nshuti mukundwa, ndakwifurije inzara n'inyota yo kurondera Imana. N'Imana yaza iyo ngwara irakira, icyo kibazo kirarangira mu izina rya Yesu. Kandi ndagusengeye mu izina rya Yesu, hamwe no kwakira Imana mu buzima bwawe, hamwe no kwakira Yesu mu buzima bwawe, hari ikintu kidasanzwe Uwiteka aje gukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifurije inzara n'inyota yo kurondera Imana mu buzima bwawe. Ndazi ugize iminsi urondera akazi, ugize iminsi urondera umugore cyangwa umugabo, ugize iminsi urondera visa, ariko hamwe n'ibyo imbere ya byose urondera Imana, ibindi byose bizobinyongera. Yesu yaravuze ngo ubwa mbere na mbere ngo nimushakishe ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ibindi byose bizoba inyongera. Ibyo byose rero bigiye kubinyongera, kuko icyambere n'Imana. Ushaka kuba uri utarakira umwami wacu Yesu Kristo, ushaka kuba utaratura umwami wacu Yesu Kristo, ngiye kugufashira ubikore. Ushaka kuba uri mu ndege, uri muri bisi, sinzi aho uhagaze, ariko byose byakunda. Yesu yaravuze ngo niba yatuze akanwa ukizira mu mutima ko Yesu ari umwami n'ubugingo buzima bwawe, uzobukigijwe. Imana izobije muri wewe, haleluya. Kandi Yesu yaravuze ngo nikumenya ngo ndadodora, niwugurura ndinjira, ariko niwanka sininjira. Rero Imana akeneye kwinjira mu buzima bwawe. Reka usubiremo ano majambo ahura ati mwami Yesu, guhera ino saha ndakwakiriye, ndisobanukiwe aho narindi, ndakwinginze izina ryanje urikure mu gitabo cy'urupfu uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Naringize iminsi mfise inyota y'ibintu atari ibyawe, ndakwinginze mwami iyo nyota uyinkuremo, ariko ushiremo inyota yo kukurondera. Ndakwakiriye ingo umbere umwami w'ubuzima bwanje. Wewe no munsi ndifuje gukurikira no kugira inyota y'ivyawe. Amina. Kana gusengera Data uri mu ijuru, uri Imana igira neza ma, niyo jambo ryari ryawe, urakoze kubona ari abantu bakwakiriye mwa. Uno muntu yarabivuyemwo, yaracitse intege, yahora asenga ariko yarabivuyemwo, yasubiye mu vyaha ariko arikebutse, baramugirire neza. Uno muntu akwakiriye namusengeye, ndatuye imbaraga zawe, mwe mu'Imana mukoresha kandi umugenderere. Kandi namba yaragwaye reka akire, namba yarashonje ahage, icyifuzo yarafise mwami reka gikemuke. Urakoze ko nikoze, ni izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amina. Amahoro y'Imana ashobane nawe, nipfurije inzara n'inyota yo gushakisha Imana mu buzima bwawe, kandi ndakwibutsa nico ukeneye. Amahoro y'Imana ashobane nawe, ukomeze kugwa neza aho uri mu byo urimo. Ikiganza cy'ijuru kibe ku buzima bwawe, akira kugira inzara n'inyota yo kurondera Imana mu izina rya Yesu Kristo.